Mwaramutse namiriwe bivanye naho murerereye n'amasaha muri kumugwa mukurikirana ikiganiro canyu mukunda. Ni ikiganiro canyu mukunda c'indongozi yo kwiga Bibiliya mukurikiranira ngaha nyene kuri radio televiziyo Agakiza kuri chaîne. Mukeneye kwama muronka ibiganiro kiriya minsi yose dushirako canke ikintu cose tuzoshirako mufyonde ngaho munsi aho handitse subscribe canke abone, muce mufyonda kuri ako gakengeri ku bantu kugira muzokwabe mubironka buri gihe kugira akazokwame kabamenyesha muronka ama notification. Turi ku munsi wa kane itariki 15 Mukakaro, aho tugomba twige icigwa citiriwe gukorana n'abantu bagoye. Reka dusenge. Data twese wo mwijuru, turagushimiye kuri Imana, turagushimiye kuri umunyarukundo, turagushimiye kutugereza tugihumeka, turagushimiye kubanda yo kuturinda, turagushimiye ku cigwa cawe waduhaye. Niyo mpamvu tuje imbere yawe kugira uduharire ibyaha byacu, namara kutweza uduhe gutahura icigwa tugomba twige, ugubana n'umwigisha agomba yigishe, umuhe gadata mwiza kugurura umuntu amazi nawe wivugire, kandi umuhe no guhindurwa nacu nawe nyene, kandi gihindure n'abandi bose uzobukoze mu izina rya Yesu, amen. Ndabibutse yuko ari mushiki wanyu canke umukobwa wanyu canke mwene wanyu muherira nkunda. Turi mu rukurikirane rw'ivyigwa by'igitabo bitiriye kurondera abagenzi kubw'Imana, umunezero wo gusangira ubutumwa bwayo. Reka tubibutse yuko uno munsi twiga icigwa citwa gukorana n'abantu bagoye. Kenshi na kenshi aho duherereye, aho tuba, aho tukorera, aho twiga, amashuri tujako, iyo tuja hose turakunda kubana n'abantu bagoye. Bishobora kuba ari twebwe nyene tugoye canke n'abantu tubana nabo nyene akaba ari bo bagoye. Biratugora cane kenshi kubana nabo. Aha no munsi turiga kungene Yesu yashoboye kubana nabo bagoye. Baratubwira ati ko Yesu yari umuhinga w'imigenderanire n'abantu bagoye. Mu majambo yiwe hamwe n'ibikorwa vyiwe yarerekanye inyifato yo kwakirana. Ntiyigeze yivuga canke aja kure y'abo bantu bagoye canke abashira ku ruhande ngo nuko bagoye, ahubwo yarabakira uko bari kose, yarabemera maze akabana nabo. Yama yumvirizanya ubwitonzi ibibabakiye vyose, yarabaza ibibazo kandi akabahishurira kuri kw'ijuru. Nigeze yirengagiza canke abatinye kubabwira ukuri. Yarabumviriza, akabaha umwanya, akongera akabaha n'ijambo, akababaza ibibazo kugira ashobore kumva ivyo basohokamo, nimba ari ukubahindura akabishurana ababwiriza ukuri kuvyerekeye ijambo ryiwe. Yaramenya icifuzo kiri ibyina mu mitima ikomantaye, kandi yarabona ubwira mu banyavyaha bari inyuma y'abandi. Kuri Yesu nta numwe yari yimiriwe ubutumwa bwiza. Kenshi iyo abantu tubonye bagoye turakunda kubinuba, turakunda kudashaka kubavugisha cane. Muganga baratwereka yuko Yesu ahubwo yabegera akababwira ubutumwa bwiza. Ntiyigera abona umuntu nk'udakwiye kubwirwa ubutumwa bwiza, ahubwo yaramwegera abantu bose akabegera akababwira ubutumwa bwiza maze bagashobora gukira. Yesu yaraba abantu akoresheje imbono y'ijisho itandukanye niyo twebwe dukoresha. Yabona muri buri kiremwa muntu ishusho y'ubwiza bw'irema ry'ibanze. Yarashira hejuru ivyiyumviro vyabo kugira akuremwe amahirwe y'ico abo bantu bovamwo. Hama benshi barasidukanye n'iyonka kugira bishure kuvyo yipfuriza ubuzima bwabo. Kenshi mu buzima busanzwe umuntu afunzwe mu miryango yacu, turakunda kumuja inyuma ntitumwegere. Haba amakosa baba yafunzwe kubera amakosa, turakunda kutamwegera kugira tumwereke amakosa yakoze. Ahubwo kenshi tumwirinda, tumwigirwa kure, ntidushaye kumwegera, ahubwo tukamugira igicibwa. Cyo kimwe no mwishengero iyo umuntu yakoze ikosa bakamuca,
dukunda kumuja iruhande kumugendera kugira ashobore kuva muri ivyo bibi baba baramugize kugira tumwereke ikosa yakoze amashobore guhinduka ahubwo kenshi turamuva imbere canke tukareka kumwegera tukabona umengo ni igicibwa tukabona ahubwo yuko ivyo vyashobora kubitwanduza natwe umva tumufata nkuko arwaye nk'ingwara ishobora kutwandura twese kandi atari ivyo Yesu yaregera maze akabahindura mu majambo yababwira canke mu majambo yabahanura yatumye abantu benshi bahinduka maze bagaruka mu vy'Imana. Reka dusome muri Matayo 4:18 gushika kuri 19 aho batubwira kuvyerekeye kungene yahamagaye intumwa Petero. Haravuga ati aciye iruhande y'ikiyaga c'i Galilaya abona abavukana babiri Simoni yitwa Petero na Andereya mwene nyina. Petero na Andereya mwene nyina bariko baraterera urusenga mu kiyaga kuko barabarovyi. Arababwira ati nimunkurikire nzobagira abaroba abantu. Haleluya. Ntago iyoba ari umuntu asanzwe adafise amaso nka Yesu, amaso ya Yesu abona vyinshi, abona ivyo twebwe abantu twebwe amaso ya kimuntu adashobora kubona. Amaso ya Yesu abona vyinshi, aho iyo yari kuba ari umuntu asanzwe ntago yari kugira, ntago twari kubona ngo iciza canke ivyo Petero yakoze inyuma y'ivyo. Twari kubona umurovyi asanzwe, ntitwari kumubonamwo intumwa ya Yesu, ntaco twari kumubonamwo yokora mu vy'Imana kuko ntiyamusanze mu ishengero, ntiyamusanze ariko aravuga ijambo ry'Imana, ahubwo yamusanze ariko araroba ifi, ibintu bitandukanye cane no kuvuga ijambo ry'Imana. Yaramukuye mu kuroba ifi ahubwo amugira umurovyi w'abantu. Kadusome no muri Mariko 12 umurongo wa 28 gushika 34 28 haravuga ati haza umwe mu banyabwenge b'ivyanditswe yumva babazanya amenye ko abishuye neza. Aramubaza ati ibwirizwa ry'imbere muri yose nirihe? Yesu aramwishura ati ry'imbere niri ngo nimwumve yemwe Bisirayeli, Uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene, kandi mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Irya kabiri ngiri mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Nta rindi bwirizwa risumba ayo. Uno munyabwenge w'ivyanditswe aramubwira ati ni koko mwigisha uvuze iby'ukuri yuko ari imwe nta yindi atari yo yonyene, kandi kuyikundisha umutima wose no gutahura kose n'inkomezi zose bo no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda biruta cane ibimazi vyose vyoshejwe n'ibitoshejwe. Yesu abonye amwishuranye ubwenge aramubwira ati nturi kure y'ubwami bw'Imana. Ntihagire usubira kubahuka kugira ico amubaza. Kadusome no muri Luka 23 murongo wa 39 gushika 43 haravuga umwe mu nkozi z'ibibi babambwe aramutuka ati si wewe Kristo ni wikize natwe udukize. Ariko wa kabiri amwishura amuhana ati no kubaha Imana ntuyubaha, kandi uciriwe urubanza rumwe n'ugwiwe. Tweho turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ivyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Kandi aravuga turahava uzunyibuke Yesu aho uzozira mu bwami bwawe. Aramwishura ati ndakubwira ukuri uyu munsi turabana nanje muri paradiso. Muri amavase tuhejeje gusoma ariko batubwira itandukaniro ry'ibisuma bibiri. Icambere ivyari bibambanywe hamwe na Yesu. Icamwere cariko kiratwenga Yesu kimwereka kimushinyagura.
ica kabiri kiramutuka, kiramwereka yuko Yesu ari mukuru. Yesu ni mukuru muri vyose, kandi kubw'ivyo kubw'ayo majambo yavuze, icavuze ico gisuma ca nyuma caratumye cemererwa ubwami bw'Imana. Hama muri Mariko 12:28 gushika 34 bariko batubwira uvyerekeye amabwirizwa abiri akomeye. Iya mbere turayizi, ni ugufata Imana yuko ariyo yonyene kandi ari iya mbere ikaba ni ya nyuma, nta yindi dukwiye gushira hejuru, nta yindi dukwiye gushira mu nyuma. Irindi bwirizwa rya kabiri ni ugukunda mwene wacu, gukunda bagenzi bacu nkuko twikunda. Ntabwo dushobora kwanka mugenzi wacu kuko ubwiwe yari mu ishusho ry'Imana. Mu gihe tumwase tuba twanse n'Imana, kandi Imana yarabitubwiye yuko mu gihe tutamukunda natwe ubwacu nitwikunda, kuko twese twaremwe mu ishusho ry'Imana. Aratubwira ati ahantu hose yagenda yahabona amahirwe y'ivyampwemu, yahabona abakwiriye kuba ku rutonde rw'ubwami bw'Imana bacishijwe mu bihe bidasanzwe. Ubwo bushobozi tubwita amaso yo gukura kw'ishengero. Amaso yo gukura kw'ishengero ni kubona abantu nk'uko Yesu yobabona, nka babiri ku rutonde rw'ubwami bw'Imana. Ni kandi amatwi yo gukura kw'ishengero, bisigura kumviriza ivyifuzo biba bitavuzwe vy'abatuzengurutse. Ivyo bisigura kumviriza icivugo gikomeye c'umutima wabo, c'uko hari ikintu babuze muri bo, naho baba batavyatuye ku mugaragaro. Bariko badusigurira kuvyerekeye ivy'amaso yacu. Twebwe dufise amaso nk'ay'Imana. Kenshi turakunda gushira inyuma abantu batavuga, canke kuraba indabo y'umuntu, apparence y'umuntu, tugashaka kumubona nk'uko ataca ashoboye, ntitumuhe opportunité canke ntitumuhe akaryo ko kuvuga ivy'Imana. Ho kumureka kugira ashobore kuvuga, tukamushira hasi, tukamwereka yuko ataca ashoboye, twongeraho mbere aramutse ashatse naho kuvuga, tukavuga yuko atavyo yoshobora. Mw'ishengero turakunda kubibona, dukunda gushira cane bamwe benshi, ntidukunda guhana akaryo abandi tubakuhaje canke tubaha inguvu. Mu gihe tubonye ko atacu bagize tubigishe, ahubwo kenshi tubashira inyuma, tuguma tubamfoza tubashira inyuma ho kubegeza imbere kugira bashobore kwiga nabo bashobore kuvuga ijambo ry'Imana. Nta numwe azi kiri umutima w'umuntu, nta numwe azi ashobora kubona ico umuntu ashoboye atari Imana yonyene. Imana yonyene ni ishobora kuvuga ivy'Imana, ni ishobora kumenya umuntu ko ariko, niyo yonyene ifise amaso ashobora kubona ibirenze ivy'umuntu twebwe ubwacu tubona. Rero mu gihe tudashoboye kubaha amahirwe yo gushobora kuvuga ivy'Imana canke yo kwerekana ivyo bafise, ntavyo ubwacu tuzobibona. Rero ico dukwiye gukora, reka dusabe Imana kugira iduhe kwitwararika igikorwa ca mpwemu yera. Twongere kandi dusenga Imana kugira idukorere kubugira kabiri, ikugurure amaso, maze kugira tubone ivyo mpwemu idukorera buri gihe, n'akaryo mpwemu yera yamiduha kugira dushobore kuvuga ubutumwa canke dushobore kwerekana ivyo yadukoreye. Reka kandi turondere Imana kugira iduhe ijisho yitegereza n'umutima uciye bugufi, iduhe n'amaso kandi iduhe no kugomba kugira dushobore kuvuga ivy'ijambo ryayo canke ivy'ukuri kwayo. Hama imbere ya vyose, mbere gikomeye kindi dukwiye gukora, reka dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Nk'uko twavyize, Imana iradukunda kandi yaduhaye amabwirizwa birakomeye muri ayo mabwirizwa 10 yose. Ni gufata Imana yuko ariyo yonyene, kandi gufata Imana yuko ikomeye, kutayigereranya n'iyindi, kutayishira imbere, kutayishira inyuma y'iyindi. Aho iya kabiri naho nugukunda bagenzi bacu. Reka tubikurikize rero, dukunde bagenzi bacu, maze dukore n'ivyo vyose. Nitwamara kubikora tuba turi mu rugendo ruja mu ijuru. Bizodufasha, bizoduha kuruhuka mu mutima, kandi bizoduha no gutuma dushobora kuja mu ijuru igihe Yesu azozira. Nivyo ndabasabiye, nanje nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mwiza, agororoka, urakoze kudukurikira icigwa duhaye. Data mwiza, duhe kwama tugitahura, duhe kwama tushibuka, duhe kwama tugikurikiza. Uzobukoze mu izina rya Yesu. Amen.
reka twibutse yuko mushobora kwandika amakomantere yanyu nyuma, mugashobora kubaza ibibazo, mugashobora no gutanga inyunganizi, ibibazo kugira bashobore kubishura n'inyunganizi kugira bishobore gufasha abandi bantu badukurikirana.